nturigera urogereta kuja mu kudona sana. Bon bibaho ico kintu kirabaho muri couple kubera iki vraiment ibintu byose sima ndiko ndabicamo iki donc ariko nibihita kandi rero abatipe bubu nabo basigara abantu b'umunwa je sinzi gituma my godness mu mwanya mfungura nkaryama nkasenga Imana nkumva umyeneye ndi en forme umwana wanje ko bien ubuzima bwaje ndabona ko buragenda Imana ikiramfasha so you guys nta kindi kintu numva no bishura atari uko komereza ngaho kuntera intege razi birama inguvu cyane no kandi je bamaze imisi batanu kandi ababara mfuma ndabacokoza Isaac TV ho Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 kitaki moto nyasi ebana I'm sorry uno musijigi gyanje ndababaziza ukuntu mu matwi ariko ni byiza cyane. My name is as a classic Juma Jukes behind the camera in Isaac TV exclusive zose naho zisanga uno munsi kuri mic za Isaac TV nagiriwe bakwe inchuro ubwa ya mbere kabisa jemboraje n'uyo mu boss lady sinzi no mwita sinzi ko no mwita mu queen wa sats sinzi ko ari sinzi Ben Nice ni bon mesneza I'm good Ben Nice benshi ushobora kuba mwumva mu matwi bana kuzi ku masanamu heruka gusora by the way kwanza big up heruka gusora na Jamini bonge la ngoma ndirimbo idea ya video ya majambo mwaririmbye like byose idea jiva yavuye ku mu director ayikoze tore audio inspiration yavuye. Okay, inspiration ya song twakoze gihe ndibuka yuko j'étais enceinte nari enceinte wari wibungenze nibungenze ndari amezi 8 twako turachilenga like nkuko dukunda kubikora with my sister Erika hama Fekta nyene aramuvugisha ça va tu vas bien voilà jensi niko ndakora ndacirinze okay turavuga ati twirushe basi tuje kuraba comment ku bintu nyene zogenda tuvaye basi tukoza kabit gusa bon voilà turagenda turayikora yego naho vyavuye hama naho yaduhaye beat twumva umengo iratesa cyane umengo ni ibintu nkunda Okay. Ben Nice turagaruka kuri na Jamini mu nyuma ariko ndakora tuje ku bintu bimwe abantu babasha kumenya iwanyu. Ben Nice umuntu akunda kuboneka cyane ku ma réseaux ku ma TV online ku ma interview sinkenshi kubera iki biravana burya ufise icuha abantu niho utegerezwa kubiyereka basuka ukagira icubahaye kwa naho ubundi ndaboneka ku ma réseaux sociaux yego biravuga yuko abigeme cyangwa abakobwa ba empire muragoye kuboneka sana sico kimwe n'abahungu gato sat birashobora no kumutelefona abwira ati we mpitira home tuyage nta blame ba benturo bose nuko ariko Ben Nice Miss Erika bande muragoye kuboneka si ibintu byoroshe kufa kubabona niko mwiyubakiye cyangwa mubikora nka showbiz oya Jesse no mbwandonderewe sana Okay. Rero bwadodere bon en fait c'est urabona bon Jesse mbura ariko oya sawa ntaco Ben Nice amazina yiwe nyakuri kuko Ben Nice mega niyo muziki sinzi amazina yanje papa wanje na mama wanje banyise nitwa Ingabire Ben Nice donc sinigeze mpindura niryo zina ry'iwanje yego nanje numva rabyibaje ati gute rero banyise izina rimwe me mu malangage atandukanye et donc Belle nje kimaya Nice numva sinzi phénomène kandi insiguro ni imwe byose Ben Nice yego insiguro ni imwe ntiwatawire impamvu bakwise nanje sinabitahuye vraiment mais sinzi nyene iyo mudi yararimwo muvyeyi papa mama baracariho Ben Nice no nafise mama okay yeah bari he exactement mama ari he exactement mama wanje muhira twe ni Nyakabiga mtoto wa Nyakabiga okay sawa Ben Nice ni madame mvuze uri madame wa Satbi mbandabivuze neza
mfasha udusigurire neza couple yawe na Satbi twite gute sinzi ko muri Messi madame sinzi ko muri chérie chouchou sinzi ko muri copain copine sinzi bon uko nzi canke uko tumenyereye twese twitwa yuko madame n'umuntu yambaye impeta ni madame kanaka donc sindaba madame ndi umuntu bana bavuga gute ndumukunzi wiwe hama twaravyaranye yego ibindi navyo ntibiraba ndibaza si bibi abantu tubimenye kubera iki mwihuse kuvyara ava yuko ibindi bitarakurikira kwambika impeta mariage kwa n'ibindi kimwe gusa bon kuvyara ni ikintu ciza n'umugisha right turumvikana ikindi kintu naco kubaka navyo nyene bizana umugisha you know but ni ikintu utegerezwa kwitondera si ikintu uhubuka gutyo nyene urazi ko urashobora kuvuga ati aha uyu munsi je suis enceinte ugahitamo kwibaruka umwana sivyo ni nkuko si nkuko ushobora kwicara ukavuga ati ba uyu munsi ndafise umukunze kare tugire mariage rekasha urazi ryakanzu iragoye ryakanzu niyo kubanza kwiyumvira ukavuga ati kanzu ndayambaye ni hatari ni hatari donc urumva ni naguciriye mwo Bernice ni giki uriko urakora kuri no mwanya utokora umaze kuba nta kintu na kimwe gusa ni nakubwiye kubaka sugukina twese turavyemeranya sivyo nabubatse ndetse bona bitubwira ni ikintu utegerezwa kugenda kwanza wafashe decision uzicu ugiye gukora donc utagiye kwiga ugiye Bernice kuri mwanya ntaramenya ico yokoze ico yokoze je muri mega vyose wabimenye sinzi ico rindiriye ariko bamaze kubimpropose Satbi ati Satbi oya vraiment hageze ko tugira mariage en tout cas umaze basi kwicara gufata umwanya gato mu biyage yaje abantu barakina kubimenya ibintu kenshi uko none Satbi na Bernice mubabuzike finalement uko nimbara gafaranga ni bon nimbara amashow ni fresh nimbari good music nimbari good life ni fresh harabuzi bizoze n'ibindi uko vyagiye biraza twagiye turabivuga ngo abantu bavyumve ngo tugira ibi no nibibaho ni entre nous ni ibintu tuzoganira entre nous ni kintu nitwubaka nta uzotwubakira nta uzobuza avuye hanze no tuzoba ari twebwe nyene twiyubakiye ata muntu numwe twumvise ko aho hanze hari vyinshi bivanye n'ubuzi maybe umuntu abakora wumva vyinshi ubona vyinshi so ni nayo mpamvu atari ikintu co gukinisha ngo nugufa gufata ama decision gutyo ni twebwe nyene tuzobona yuko inzira irakwiriye sawa. Okay nice very nice tukiri hanyine muri couple yawe udutunge gato kuko ni bimwe mu bintu nanje mpora nifuza kumenya wina Satbi mwahuye muri situation yahe shaka kumenya première fois mubonanye na Satbi mwari mu biki mwari he uravyibukaho kunda za bakugana mupfa kwibagira abakugana baribuka n'amatariki bavyariye ko bavyariwe ko byose yego je ndavyibuka ndibuka yuko igihe namubona bon yahoraza nkigira karaoke muri one people bon nagira karaoke muri one people na Ingo Live Band kwa nibo twatanguranye hanyuma bon chandagira nyene nkazi namubona nyene barengana kwera ntavyo minding oh yeah je oya vraiment si ntiwamwiyumvamwo sukuvuga kwiyumvamwo na zina star mu maso y'uwanje sinahabuka no sinahabuka vraiment kwera nari mfise n'abandi twicarana baba star narabona ukoma bitwara sinahabuka navuga ati ni bya bindi nyene ni babandi nyene nizangeso nyene you know but rero undi munsi ndamubona yalanchinze too much yalanchinze too much hama aratuma umuntu ngende ndamuramutse ndabandagayana kwanza uragara kwanza tuvuga nti ndamubwira walasa ati ujya mu tipe n'ibiki je kwita umusitani bibaho ni gusa twatumye walasa yaratumye umuntu yaratumye mu bantu bari kumwe muri team
hanyuma ndanka bwa kabiri nibuka ko Kent yaje kumumagara ndagenda ndamuramutsa gusa ni sawa turashaka gusangana mu gihe neva na mwanya mfise ati ntaco muhejeje ntaco turaza kujana dusangira ati oya ntibikunda sindabikunda jewe sinkunda gufata amaprogramu n'abantu tutamenyeranye voilà tutangurira ngaho rero nza ndamubona aza yego shaka kumenya ariko nari namumenye sinagayana non nari nakumenye enchanté mais avec des limites niwe yagusabye nimero niwe byagenze gute shaka kumenya contact papa biratanguye rero twarahanye amanimero yego twarazi gusabye sinibuka mais twarahanye amanimero ndavyibuka sawa okay nice reka tubitebeko turagiye abastar bivuga yuko abastar bafise ingeso nyinshi ni vyashitse ukagwana n'abandi bakobwa Sadbira amaze kupresenta nk'umu baby wiwe ni vyateye ingorane mu bandi bakobwa ati umukobwa yiyemera iki kugira atware Sadbira wacu ko ndazi Sadbira ari nikundiro antuka arafise abakobwa benshi bari mwiruka inyuma sana ni vyagutera ikibazo mu bagenzi cyangwa abandi bakobwa bari bagukikuje gute umaze kukumenyekanisha ati uyu ni umushiri wanje official ntivyaguteye ikibazo mu muryango bivanye n'ingira avuga ati abastar bakunda kuvuga benshi bafise ingeso mbi aba inshuti abagenzi cyangwa abakobwa banashima bamukunda Sadbira batangura gutira amajambo ntivyagushikiye for sure byarabaye ariko buri mukobwa wese n'ingeso yiwe byarabaye kandi cyane gose duhere mu muryango mu muryango rero mu muryango bagitangura kubona ukuntu nyene donc bariko barampostinga asikanye n'uyu asikanye n'ujya donc kacumengo ni ibintu vyahatari ndasarishije barangira akanama vraiment baricara baranyeka ati ibi nibikiga mukobwa ibi nivyigaze bon iyo ukunda ikintu urakigwanira kandi nico baca arico cose sinoregreta ni ikintu nagwaniye kwa nagikunze donc urumva nta vyinshi nokivuga nturigera uregreta kuja mu kudona sana ntibiranashika base umunsi umwe ntivyashitse bavuga ati Satani yari umusigiza kumpitira kubera kira kunene Satani bon bibaho ico kintu kirabaho muri couple kirabaho cyane ntitubeshanye mu couple yose hari igihe haba akantu k'akabazo hakaba kamalentendu gatonye ukibaza ati kubera iki vraiment ibintu byose sima ndiko ndabicamo iki donc ariko nibihita ntawe ntuzoronka umuntu mudashwana ntuzoronka na kare izibana nizo voilà rumva nta uzoronka umumarayika nta kundi yego okay nice mawifi ni vyatengora oya nabantu bese baranyakiriye neza it's good no mu muryango wacu barisadishije nyuma ariko now it's good now it's good okay sawa ntibira mu majambo ugiye urumva ntibirashika bakakubwira ko Sadbira kumwe n'abandi bakobwa ahantu ibintu nk'ivyo amajambo yo guteranya nawe ntibiragushikira bibaho bimaze gushika umustar bibaho bien sûr que oui hari bari bakubwiye ko ari mu bibaho tu novuga ko bibaho gusa cyangwa gusa ko byakubaye none rego uyu n'umusani kandi aho hanze naho ari abavuga ati reka rero turabonereye ukuntu ushobora kwinjira wa mustorm kandi rero abatipe bubu nabo basigara abantu b'umunwa je sinzi gituma usanga umuntu ari wubahanye narifashe aragwamagara avuga ati ben ni bon mize neza namgemeze bon urabizi by'umugabo wari karakwanya atari kweli no come on umutipe nkawe kawuka niba wabibonye ntaco ndeka niyubakire kakunsenyurira nice ebana Nice n'umufasoni w'indero yararezwe urumva yuko yishakira kubaka ntashaka bamuteranya n'umushinga ntaye wiwe voilà nice Nice reka rero tusubira inyuma gato muri life ya music umukobwa kubigemira goye Nice turabizi challenge ni nyinshi mucamwo zimwe mu challenge biravuga yuko abakobwa murana banze gushika urana batiba kudraga kandi bazi ko umukunzi wa Sadbira waga propose love nyene bien Bozi kabisa niwe mudamu niwe mukobwa wa Sadbira
reka bariko baranakubona ko akumva ntibankorere ko ariko rero ndakubaze bon sinzi ico novuga ariko reka amaso aguma araba ni hatari uzigura birasamaye vyoba sinovuga gutyo naje noba nashatse kugenda nawe none uvuga ishuri none naje noba nashatse kugenda voilà rero mwanya ntarashaka kugenda nyine ndavyumva kandi ugasanga baragenda no mu mapahori nyuma bayakura he kavuga nti abantu bohava bacomeka umuntu rero abo bantu kugira ntibagutsitaze canke imitima yacu si ivyuma kugira ntibagutsitaze urashobora gutsitara gatonyi kagatsi kakiyumvira ibindi bintu n'abantu bo kogera inyuma cyane benshi baba baje bishakira ibindi bintu benshi baba baje barabuka koma bashaka guhindukiza ubwenge bwawe babukure kuri ya nzira so hariho ababaha imwanya hariho abatabaho umwanya mva ni droit z'umuntu je kuri jewe mba nzi ko nifata hariho parti nka zibiri za nyuma z'ibibazo giganda kubaze ariko duhera nyene Sadbi kenshi ni dukuri turagira ama interview kenshi ntiyuguruka ntabitugira ariko kumbure kubera uri hafi yiwe cyane ushaka kutwibira akabanga Sadbi yesha abameze gute yaryohewe abameze gute umuzi umuntu adafa kwerekanisha avugiye ko ndamutse ararira arashavura arakankama aho yashavuye muri situation ntahubuka n'umuntu adahubuka akora kwanza ikintu yamaze guciyumvira antuka nivyo navuga urafuha ki urafuha moi jalouse kuwo nkunda bien sûr que Sadbi wawe yes of course ndafuha nk'umukobwa afise umuntu akunda bien sûr que oui ni ibintu kandi bisanzwe ku muntu urazi gufuha bivuyeho bisigura yuko mba afise ikindi kintu gitwara uwo mwanya wiwe donc ufuhira umuntu wiyumvira tu penses à lui tu l'aimes donc umwanya wose uguma uvuga ati j'ai un amour rero iyo un amour iyo uyibuze na gatonyi ni hacazamo kakandi ko kuraba why nayibuze niho jalousie icihera bijya binagira mu ma video n'abakobwa ntibigutera ikibazo mu mutima ntuka nk'umukobwa ukunze non pas du tout ako nakazi for sure nanje ndabizi yuko ndabirimwe jo nanje bazongira iki kandi azobabara narabonye muri Najamini ayo tipe bakuryamye ko bagize ibiki bafata kugiye bagufata nyene like ntibyamuteye ikibazo why nakazi nice tuni ndakibona sindagifata nibakorako don't touch sawa okay very nice tuje mu bibazo vya nyuma abantu benshi barakenda kumenya empire n'umuryango mbaheho gute for sure umuryango uryoherwa wanurana murabana mwese no pas du tout nitubana mwese abariya donc turatandukanye ariko kenshi turakunda guhura ni wa muryango utibagirana kenshi tuba twahuye tuba twateranye kandi atari ubw'ubusa ari umunsi mwiza wigeze kuvugisha abantu kuri social media baravuga birakomera Sadbi nice bahebanye yari true mwari mwahebanye canke yari scandal mwari ko muratera akavuyo mu bantu ivyo vyabaye ko kino ne bito mwari mwahebanye nyene birashika hari habaye ikibele ni aje ni entre no ariko rizo mwari mwahebanye wari umujournaliste mwiza urabizi ivyo merci ça wana urabaza ngo waje kwaza imbere kwishusha mbwa umenye urabizi bigira kiriki okay wewe urarondera amajambo rusubira sawa Bernas jina kuravye ndakuna ama tatouage ufite tatouage zingahe ku muntu ibibazo ndari umuntu yigeze kwikubaza ariko ndakarandi ndagucisheko ufite tatouage zingahe okay kada zivuga agira ni nka witsi cyane ntumpate okay reka nibuke ni 1 2 3 4 5 6 7 urangere ko aziharura pa ariko azikalkira harari zindi tabona uzitazwaje hina Bernas oya ninga kwizosi gusa no kukuguru setu nanga nanga only God can judge me
iyo tatuwaje ifisisiguri yahe ku muntu biravana gushira ko hari abashaka amatatuwaje bataza amashema ariko yashira ko yariyo meje unshira ikintu numva ari naciyumvira ati iki kintu ndagishize kubera nyene ndogire gutya na gutya na gutya donc urashobora kundaba niyambariye akantu nkaka kaca yikwereka yuko ubona ivyo ushaka wimvira hama ubika sawa kabisa impuzu rero utokwambara naho boguha inoti impuzu zimeze gute impuzu zimeze gute bene nasa tokwambara na ati je no kwambara impuzu zari zose ariko izi mpuzu nukuri suis désolé oya hari impuzu usanga nubwo bari guturiya ugasanga ni style ya bien ego hari impuzu usanga ari kimono ugasanga ni naga style ka bien donc icumpaye cyose nogerageza gucambara ego sawa Kent P arafashe voyage ibintu bibiri bituma umukumbura Shakumenya Kent P arafashe voyage ni manager wanyu aragiye gato ibintu bibiri muramukumbura ko cyane ati nukuri ndakumbuye sana bibi kuri Kent P arakunda kuguma ku machine cyane aguma akora ni zuko yani bon wari umenyereye kumubona ahantu yicaye ukabona ata muntu ahicaye vraiment urabona ko hari ikintu cyahindutse kwa hari ikindi be reka numva ikindi hari utujamba kudavuga ni pish nataka doctor utuntu nk'utwo nyene arakubaza ukamwishura wagira iki turacaruana nyene cyumva ibintu Erika keshi mutari kumwe umukumbura kuki kumbura reka nujya bira ni byinshi ni byinshi blaga sana c'est ma grande sœur non okay mukuru wawe hajya Erika yaranduta akoze imyaka ibiri ah bon exclusive nabinanize okay sawa nice umubebe wanyu nimukunda kumwerekana kuri social media sinzi ko niba ari kubera amajambo ya mumwerekanye kenshi haraduka amajambo sinzi ko niba ari kubera ivyo canke ni why ntiharagira ko mwerekana sinzi tumwerekana se na Instagram yiwe eko afse IG yiwe itwa Liam Salim Givenchy kuri IG yiwe eko nice uri amajambo yaragabanutse bariya nyine abantu bavuga amajambo nyine nababa bitayeho umuntu rega nta muntu aja kuvuga ngo amenye ivyo wawe atakwitayeho kandi merci guys ku bantu batwitaho wewe commentaire wumva ikakubabaza niya commentaire wahuye nawe irakubabaza ati nukuri umuntu arantitaje nta commentaire nimwe insitaza mu buzima gomba ntuke gomba uvuge ko meze gute gomba unyitiki guys you know nibaza ko bavuga ati umukobwa rero yari yahuye en fait icyo bavuga cyose tampi my goodness mu mwanya mfungura nkaryama nkasenga Imana nkumva umyeneye ndi en forme umwana wanje ko bien ubuzima bwaje ndabona ko buragenda Imana ikiramfasha so you guys nta kindi kintu numva no bishura atari uko komereza ngaho kuntera intege razi birame nguvu cyane no kandi je bamaze imisi batanu kandi ababara mfuma ndabacokoza kugira ibintu biryohe umaze imisi bamaze imisi batagucokoza urababara ndabacokoza hamakaca baza nivyo for sure parce que hari abantu mengo badatukanye umengo ntibaza kurara neza so vaut mieux barare bien yani bumve yuko yani bafuraye mu maisha you know ifo kuryohera umuntu ikimuryohera cyose kimukorere si rero aryoherwa ari ukatukanye aruza je ndamututse be numva ndyoherwa man yo man je nanje nzoguprovoka unuke ucurara uryamye neza hama uryohe kuvuga ati bere vraiment yaramfashije umunsi umwe ndarara bien uhuye n'umuntu ariko atuka mugabo wawe muvuga nabi ngo bya mukorogo nibiki zijya challenge zose kuri wewe nk'umukobwa ukunda umushinga wawe birakugwa neza bon ivyo ne ku muntu ukunda be kwamuvuga nabi je pense yuko ucuraba kwanza bamuvuga nabi kubera iki nakazi kiwe ni kubera akazi akora
you know. So muri ako kazi akora naho ni bya bindi nyene ni kwa kundi nyene ikintu bamuvuze nabi basi cyo kutsitaza n'igiki nta kintu na kimwe yeah. Satbi malaya nibiruti shaka nyishurira umuntu Satbi ni ndaya nyishurira ni ndaya bo baba barabukoranye ntavyo nzi ntabwo mbizi Satbi isiga mukorogo shaka wishura abantu babivuga sawa mukorogo ni franga na barayisi erega n'amahera ereza n'amahera ndugu mane okay sawa my god numege kiyago nicyohera ariko reka tugerageze kumarira ikiyago cyacu kugira tureke ibindi. By the way song yanyu murabona neza ko yakibirire neza canke haracari agahazi ya ndashima Imana feedback tuko turaronka ni nziza merci guys kumuriko murakira igikorwa cyacu donc nari maze igihe kinini ntariko ndakora you know but ndashima Imana nyene ukuntu ndiko ndabona ukuntu biko biragenda. Urabona neza ko ari hits wowe ibona gute itabaye hits ibona gute hit yumva kwanza ukiyumva so kubwi wanje buri muntu ari wese afise droit yo kwiyumvira uko ashaka ko nabivuze ku ruhande rw'uwundi ashaka kuba avuga ati yo ico kintu nani ngo hit ngo ibiki n'ibiki you know amajambo y'abantu but pour moi n'inguvu nakoresheje n'inguvu ziri muri video it's a hit bang man kandi ni summer time you know saje nakuze idea ya video iko kali sana iko bien vraiment so can't be eshigihe ibihe navyoroshe bon ni Irene Tishkova niwe yayikoze bon nakuboko kwa kenzi biguri moya no it's Irene Tishkova no Russian yes Okay, merci beaucoup. Reka gufata kanya ndagushimire Bell Nice hama je ndumva ariko ko ntogenda nakubaje ikintu cyari kinya cyinga na Juma Juxumenga yo nari kukibaza ari ku sinzi ni ikintu kuda kuvugwa cyane shaka uriheza amakinga y'abantu Empire barakunda sana kwidroga sana uhuye nizi commentaire like akabia yuwabo nikabagwa nabi like ibintu nk'ivyo kuri wewe izi romance zihuye nazo zishora gutega ngowe nka mama Empire ngo kwidroga amadroga ari ubwoko bwinshi no bari kwavuga ibintu vyo kwidroga hari gihe usanga nakubwiye umuntu aguha igicapo ashaka umuntu aguha igicapo ashaka arakwitiki ashaka arakubwira ko usa na veri kandi ushaka uravyemera canke ureke ni uko nyene yabivuze so twebwe nta madroge vraiment twidroga oya canke babona nyene babona dusaza mu vibe ziriya vibe nizo nyene ziri mu maraso dusare wawe bas ziri mu maraso ziriya vibe ziri mu maraso ni aje bakikuzana ibintu byo kudraga la kubali kubera na Bell Nice twaze neza cyane ikiyago tuyaze na Bell Nice nitwohera kuko nitwoheza ko mfise byinshi no mubaza ngaha bigakomera nk'izi jeneti yambaye ku maguru twe tuzimubazeho nyene izo zambaye kugira ibi ndabikunda tu ni mico y'ikirundi ibidende kuva kera baravyambara ku maguru no ngaha uragafise mu kibuno Bene ni mishatsi yawe si ama plante mushira oya mishatsi yanje amaheri nasigura nama piercing ndakunda ni argent ni plaque ni importe izi nanzo ziko nama importe na ni argent ariko grama zinga nako mbizi vraiment ni kato yanditse ko ni isigura ni biki ariko izo ngohe sigwawe nitubesha oya izi ngohe sigwanje kandi ni nziza yego vraiment uzikeneye ambaze yandike ngaho munsi yabaza ati nje ndakeneye izo copy nice comme ça ndamurangira azikura inzara ni gwawe yo cyane gose okay kubera ko usigaye inzara zikare hano dukushikuko zigashika gushika ngaha ahubwo rero jewe ni atari nubwa mbere ngize atari mfise inzara zanje donc nakunda gushira ko inzara ibintu nyene ibintu bigera hariya tu vois nizo ziba zifashiki
ni nziza zituma nyene bashikwa usa neza kandi umukobwa no gusa neza no kwikora meni ifaranga wa binasaza indimi zingana turacaraza ibintu vyose agafaransa icongereza ikirundi igiswahili igiswahili rero kare sinagicamo nyene ariko ubu nyene muji ni hatari turacaraza nyene ni hatari bitu biko fire gusa ariko je ari kintu je narondeye mic mu kirundi narakibuze mic bisigura microphone yo guys ibintu rero by'ubazo Mike we mbwira wewe sinatangiye kuvuga ati narakibuze mbwira wangu wowe nyuma ya kamera mbwira Ben nasindagushimira thank you ariko banzu ugenda umbwiye inyishu y'ico kintu sivyo kugira nejo Mike off reka tuza kubisoma muri commentaire nacho aruzi na wewe sawa basi okay merci sana Ben nice ariko akapela gato kuri na Jamini hakuna mimi kuishi bila we pia najiamini utalizika be mama umeniua tutaoana like me very nice my name is as a classic Juma Jux behind the camera lokinene chapa ilale bana subscribe yawe irakiniwe sana